Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze muri aya bakuru banywanyi bacu mudahwema gukurikira imbonesha kure hejuru TV n'umwanya wayagezweho turi kuwa gatatu ku itariki y'umunani ukwezi ni Rusama 2024 aho muherereye hose nimuze gucikwa aya makuru rero ntasanzwe nuko uza kuyumviriza twabateguriyemo byinshi bigiye bitandukanye ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Hari inkuru nshasha rero yihuta kandi mwese mutegerezwa akumva, turaza kubigaruka ko imbere yuko tubagezaho ingingo nkuru tuza kwibanda ko. Reka tubaramutse kandi tubahe ikaze banywanyi bacu mwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibahana imbibe n'u Burundi, namwe turabaha ikaze. Abadukurikiye bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, nawe turabahaye ikaze. N'abari ku migabane ya kure mwese tuzi ko mutwumviriza, turabakengurukiye cyane kandi turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru. Muremenyereye ko tubategurira ibivugwa mugateka akazi na muntu mu butungane, mu mutekano, muri politike, mu ntwaro, bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigena bene gihugu. Eje tubatoreza biciye ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi, nutibagiye kandi n'ayandi masoko yacu dufise dutoreza inkuru dufise kandi tubagezaho kuri iyi mbonesha kure hejuru TV. Muri uyu mwanya rero tugiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Hari amashirahamwe yo mu Burundi yitwariye igihugu c'u Rwanda muri sentare ya EAC. Ivyo rero amashirahamwe atandatu ategamiye kuri leta y'u Burundi yitwariye u Rwanda muri sentare y'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ivyo bihugu bisangiye, ariko igihugu c'u Rwanda kikaba carishuye kuri ico kirego ayo mashirahamwe yajanye muri EAC. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Lem Kurarinda aba yaragize ico atangaza. Muraza gukurikira rero ayo mashirahamwe uko ari atandatu, ese yoba ari ayahe, ese aragiriza iki igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo vyose muri aya makuru twabigarutse ko, dore ko harimwo n'inkuru ikomeye cane n'ubundi ivugwa mu mutekano hagati y'ivyo bihugu bibiri. Hari kandi n'umushingamanza yitwa Dieudonné Bashirayishize yama yaburanye imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga, nawe akaba yaragize ico atangaza kuri urwo rubanza Uburundi bushaka gushoramo igihugu c'u Rwanda muri sentare ya EAC. Turaza kubigaruka ku buryo burambuye. Hari kandi n'iyindi nkuru igezweho yuko bimwe mu bihano vyo mu nyororo ku bamenyesha makuru bigiye gusubirizwa ihadawo. Ivyo rero biri mu nteguro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru yemejwe 100% n'abashinga amateka 112. Iryo tegeko rero rikaba ritowe hari abamenyesha makuru bari mu munyororo, bamwe rero bakaba bafunzwe ku karengano. Navyo turaza kubigaruka ko, turaza kubagezaho kandi n'inkuru ivugwa mu gisata co kwiyunguruza hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye twabateguriye, tuza kubagezaho twifashishije byatangajwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye byo mu gihugu c'u Burundi. Jana kuri subscribe canke sabone niba ukoresha YouTube y'igifaransa. Twumviriza rero aho uri hose, iyi ni Hejuru TV, turaguhaye ekaze. Amashirahamwe yo mu Burundi yitwariye leta y'u Rwanda muri sentare ya EAC n'amashirahamwe atandatu nk'uko twayavuze dutangura ya makuru, kandi yose ntiyagamire kuri leta y'u Burundi. Ayo mashirahamwe yagiriza u Rwanda ko rushigikiye umuhari w'abarwanya Red Tabara mu gitero cahitanye abantu barenga 200 mu Gatumba mu mpera z'umwaka uheze. Ayo mashirahamwe kandi hasabira indishi y'akababaro imiryango yabuze ababo ingana n'imiliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika rivuga ko ryaronze ko bivuye muri iyo sentare ya Arusha muri Tanzania yerekana ko urubanza rwakiriwe kandi ko igihugu c'u Rwanda cabimenyeshejwe. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ni Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko leta avugira ataruhari ifise mu bitero bibera mu Burundi. Bamwe mu bakurikirana imanza zibera muri uru rukiko rwa EAC bavuga ko ico ayo mashirahamwe agamije atari ahanini kuronka izo ndishi z'akababaro, ahubwo ko ari intumbero yo gucafuza igihugu gifitaniye umubano mubi n'u Burundi, arico gihugu c'u Rwanda. Amashirahamwe yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Folco, Facopa Burundi, hari Ligue Izere Ntiwihebure, hari ONLCT Wentofrele, hari Piske Burundi n'irindi ryitwa ABA. Ikirego rero cashikanywe muri sentare mu kwezi kwa kane guheze. Gusa urwandiko rw'ikirego
mw'ikopi yaryo rivuga ko ayo mashirahamwe yitwaye kuko ku bwayo igihugu c'u Rwanda cahonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu vyerekeye umutekano. Mu kirego cayo amashirahamwe ashimangira ko u Rwanda arirwo ruhaye indaro umurwi w'abarwanyi Red Tabara wemanze ico gitero. Ijwi rya Amerika ryo ritangaza ko ryaronse urwo rwandiko rwerekana ko urwo rubanza rwakiriwe na sentare ya Arusha kandi ko n'igihugu c'u Rwanda camenyeshejwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izosasira. Umuhari Red Tabara wemanze ico gitero nawo wabwiye ijwi rya Amerika ko izo manza ataco zibabwiye, bifuza ko imbere y'iyo nzira bakorwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri vyabo bishe. Ingingo za 27 n'iza 30 z'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kuyitwarira. Yamara umushingamanza Dieudonné Bashiraho ishize yaburanye imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye ijwi rya Amerika ko izo manza zisaba kwitonda gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi ataho yegamiye. Burundi rero mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo bwasohoye n'imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuhari Red Tabara nk'uko rero bagiye banabitangaza. Hagati y'u Rwanda n'Uburundi rero ni gutyo vyoba vyifashe. Turabandanya rero kuzokurikirana iyo nkuru kugira ngo tubagezeho ivy'urwo rubanza ayo mashirahamwe yoba yaritwariye u Rwanda muri sentare ya EAC kandi leta y'u Burundi yoyo itarigeze ibikora, mu gihe rero nayo ibandanya kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko arico gihaye indaro ndetse n'ivyimenyerezo abarwanyi ba Red Tabara. Ivyo leta y'u Rwanda yamirira kure, ivyo Red Tabara yamirira kure. Tuje mu gisata c'ubutungane hamwe no kumenyesha amakuru. Bimwe mu bihano vy'umunyororo ku bamenyesha amakuru bigiye gusubirizwa ihadabu. Mu Burundi rero nteguro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru yemejwe 100% n'abashinga amateka 112. Muri iyo nteguro y'itegeko aho gufunga abamenyesha amakuru bakoze amakosa yo mu mwuga bazohora bacibwa ihadabu. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Nero kandi Ndacayisaba yasiguriye abashinga amateka ko ahanini rije kugira rijane n'ibihe igihugu kigezemwo aho gitegerezwa kugira hamwe n'ibindi bihugu vyo mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Umushinga amateka Jean Claude Kwizera wewe abona ko ikibazo c'abamenyesha amakuru atamuti gitorewe kuko asanga mu Burundi hari abahanwa bivanye n'uko vyo bavuze bitahimbaye umutegetsi runaka. Alain Majesté Barenga no mumenyesha amakuru yakoreye ibimenyesha amakuru bitandukanye haba ivyandika canke amaradiyo, arashima iyo ntambwe akamenyesha ariko ko mu gihe urwego rujijwe kugenzura ibimenyesha amakuru ingene bikora CNC rugizwe n'abanyapolitike shirwa mu ngiro ry'ivyemejwe izogorana cane. Mu runani rw'abamenyesha amakuru IBG barashima iyo ntambwe igisata cyo kumenyesha amakuru kigezeko. Alexander Niyongeko arongoye IBG akabona ko hakiri vyinshi vyo gukosora. Iyo nteguro y'itegeko rero yemejwe ikaba izoca ishikirizwa umukuru w'igihugu kugira itereko igikumu hinduke ibwirizwa. Bishitse rero mu gihe uno musi hari abakenyezi babiri bamenyesha amakuru bafunzwe, Florian Irangabe na Sandra Muhoza. Amashirahamwe y'abamenyesha amakuru kizera ko bazoca batezurirwa kuko basanga nta kindi bazira atari umwuga wabo. Integuro yemejwe ije guhinyanyura ibwirizwa ryo mu mwaka 2018. Iryo bwirizwa rero ryateganya mu kigabane c'8 ingingo ya 76 ko inkuru canke ikiganiro gikozwe kuri radio ibazwa mu gihe habaye amakosa. Mumenyesha amakuru rero yakoze iyo nkuru canke ico kiganiro n'uwaterereye barakurikiranwa. Gusa ingingo ya 77 ikamenyesha ko kigo CNC uburenganzira bwo kugabisha canke guhagarika ikarata y'akazi yo kumenyesha amakuru canke ikimenyesha amakuru igihe bigaragaye ko biciye ko biri n'amategeko. Nivyo rero vyatangajwe ni bishasha rero kuri iryo tegeko. Mu gisata co kwiyunguruza reka naho tuhashike kugira ngo tubabwire uko bimeze. Birabandanya gukomera kuko ikibazo rero gikomeye kubera ikena ry'igitoro. Kwiyunguruza mu Burundi bisa n'ivyahagaze kuva ku wa mbere w'indwi bivuye ku ikena ry'igitoro. Mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko atanyishu ibona kuri iryo kena ry'igitoro. Abarundi rero bayisaba gukora ibishoboka vyose igitoro kikaboneka kugira ngo boroherwe kwiyunguruza. Biboneka ko ubuzima butagiye kura kuko ivyankenerwa nka byose biriko
birabura n'ibibonetse bikazimba, yaba amasitasiyo ya lisansi n'imodoka ntibigira igitoro. Mu mabarabara ubona ko imirongo miremire canke imodoka zirondera igitoro, ahandi ukahabona abantu bariko bagenda n'amaguru bagiye mu bikorwa vya misi yose. Igihe c'isaha 11 z'agatondo hakaba hamenyerewe ko abantu benshi baba bariko baraja ku buzi. Nta bisi yunguruza abantu ubona mw'ibarabara, kubo bitorohera kugenda n'amaguru ku mvo zitandukanye. Aho burira bisi usanga hari indwano n'induru, umwe wese agwanira kurira bisi ngo arabe ko yoshika iyo agiye. Aba rero mu banyagisagara ca Bujumbura n'abaja mu ntara hagati batashimye kuvugira imbere y'abamenyesha amakuru ngo batangaza amazina yabo, bose bibaza ingene bigiye kugenda mu buzima bwa misi yose. Bakaba basaba leta gukora ibishoboka byose ikagarukira umunyagihugu muto. Ku banyagihugu nka bose batabona iyo biva niyo bija kuko bigiye kumera niko n'abashinga amateka babibone. Bakaba basaba umukuru w'igihugu guhagurukira ikibazo hagatorwa umuti urama, kwiyunguruza bigasubira nk'uko vyahoze. Umukuru wa leta y'u Burundi ubwo n'umushikiranganji wa mbere Janvier Ndirakobuca mu minsi iheze niwe yatangaje ko ibura ry'igitoro hamwe n'ivyo Burundi biriko biracamo muri iyi minsi ari ingaruka ndetse ari n'inkurikizi vyoba datewe n'ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza. Ivyo rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye boba batangaza ko ari n'ikintu ciza kuba vyibuze canke kuba babona ko umushikiranganji wa mbere wewe avyumva. Bakabivuga rero mu gihe n'ubundi havugwa mwuka utari mwiza hagati y'umushikiranganji wa mbere Janvier Ndirakobuca hamwe n'umukuru w'igihugu, ariko ngo ivyo yatangaje vyoba ari ukuri kandi biranibonekeza ko biriko biragira ingaruka ku Barundi. Duhereze Muramvya aho hari abantu bakora imirimo itandukanye mu bisata bitagira amategeko abigenga azwi bakorera muri komine Muramvya bahamagarwa guhindura ingendo mu bijanye n'amasaha batangurirako imirimo yabo, kuko bimaze kuboneka ko abadandaza b'i Muramvya baryamira bigatuma n'iterambere ryabo ryikwega. Ivyo rero bivugwa n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muramvya ajejwe iterambere mu nama yamuhuje n'abakora imirimo itandukanye ikorerwa muri komine Muramvya mu bisata ata amategeko abigenga azwi. Intumbero y'iyo nama rero ikaba yari iyo kurabira hamwe umugambi w'imbono Burundi bwifashe muri 2040 kandi buteye imbere muri 2060. Na duhereje amakuru yacu twari twabateguriye muri uyu mwanya kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Basabe kugira ngo nimuzocikwe n'ayandi tuzobanaya kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye mu bisata byinshi kandi hose tugerayo tukabategurira inkuru zihuta irya nino rero. Kandi mwese aho muherereye turabakengurukiye cane, utari wafyona kuri sabone bikore kugira ngo ujuro nk'abakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Niyo bagire kandi kubisangira na bagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru tuba tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV, Imana ibahezagire.